uri kuraba hoho nka wa wundi yarya amafaranga y'ingomero z'umuyaga nkuba yibereye ngaho. Mugabo ndayishimiye kubahuga agapfunga Sahabo Christophe ata amafaranga ya leta yariye, ari gusa kuko avuga ati uyu. Aya majwi yose mukaba muza kuyakurikirana mw'idonido y'ano makuru. Aya majwi rero akaba aje biturutse ku bimaze iminsi bikorerwa muganga Christophe Sahabo ku buryo apfunzwemwo, ingene afashwe mw'ibohero ndetse n'ivyamubaye ko mu gihe ari mu bitaro, aho abakozi biperereza baje bakamukurako amaserumu, abaganga bo bagasigara bajumarariwe. Sivyo gusa kandi kuko aha muraza kumvirizamwo ingene Rosa Hakizimana avuga ku bikorwa n'abategetsi, aho muza kumvamwo avuga ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu rero akaba ari umwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, gusa tukaza kugaruka ku biriko biravugwa n'imirwi itandukanye y'abarundi, yoba abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari muri diaspora, bagaruka ku kungene ubutungane bw'u Burundi butigenga ndetse n'izindi ngingo zose leta irimwo irafata, gusa ivyo bobo bakabibona ku rundi ruhande nk'uko leta yoba ishaka gucinyiza abanyagihugu. Aha kandi Rosa Hakizimana yagarutse kuri rusansuma yakozwe, aho abanyagihugu bategeka kwerekana amatungo yose bafise, mu gihe indongozi nkuru zozo z'igihugu ata numwe yaheraye kwerekana ivyo atunze kuva agiye mu banga nk'uko itegeko nshinga ribitegekanya. Vyose ntuze gucikanwa rero, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinira ko kugira ngo tujikanwe nayo dushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Numuhuza TV rero ndabahaye kaze muri ano makuru. Reka dutangure twumviriza Rosa Hakizimana tuze kubandanya n'andi makuru. Ariko ndumviriza za nyigisho yamaha ngo ariko ataha abafonctionnaire ubu yariko aziha ngo aba diaspora, ubona ko aribo baharawe. Ariko arabesha avuga ngo ko yagiye kuraba inzahabu ngo imuyinga, ngo none ngo wenyene ngo arabizi ko habyuka ububandi, ngo ishitani, we wavuga ishitani. Hanyuma avuga ko izo nzahabu ibyo byose bikorwa n'abantu bari mu buzi, ubwo n'ubuzi bwa leta bakoramwo, mugabo ukumva ariko arabavuga cyane ko biba, kandi ariwe abatwara, ariwe yabashyizeho, mugabo ntashobore kubakurikirana. Jewe ngaca nibaza, uri kuraba hoho nka wa wundi yarya amafaranga y'ingomero z'umuyaga nkuba yibereye ngaho. Mugabo ndayishimiye kubahuga agapfunga Sahabo Christophe ata amafaranga ya leta yariye, ari gusa kuko avuga ati uyu nitumukeneye, ahubwo yashaka no kumwica. Bigahita bikantangaza ngo akongera akanabesha ngo 2015 ngo nukubera zijya nzahabu. Kandi abantu bagiye mu ntuza mu myiyerekano bonyene bavuga bati pakesio troisième manda pakesio, mugakaja kubesha abantu ngo nukubera inzahabu ngo bagize
ngo bagiye ngo bya 2015 ngo ni inzahabu n'akamaramaza. Reka nje kurinda kugarika nawe. Minisitiri wa mbere yitwa Ndirakobuca batazira ndakugarika, yubahutse agenda kwigisha abanyagihugu yuko ngo haba rusasuma, ngo gushika umunyagihugu ategerezwa kuvuga ibyo atunze, ngo naho yoba atunze imbeba. Ibyo bintu nabyumvise mu radio banyakugira Imana, n'ubwa mbere numva ibyo bintu, aho abantu baja kuvuga ibyo batunze. Mbega yemwe iyo leta ni leta gaki? Ni leta n'akamaramaza, ngo bavuga ibyo batunze, ngo ataco basize inyuma. Jewe narondeye icyo bo bivugira nakibuze, narondeye igituma babaza abanyagihugu ibyo batunze. Mbega wobaza umuntu ibyo atunze, iyo ari ibyo wewe wamuhaye ukaraba ko yabyononye cyangwa yabigwijije, aho niho uwo mubaza ibyo atunze. Muga bintu yirondereye mu itongo ryiwe uramubaza ngo navuga ibyo atunze munzi we? Mwebwe abaminisitiri mudashobora no kubivuga mu gihe muronse ikibanza cyo kurongora abandi kugira barabe ko mutazohava mwiba, ntabyo muvuga. Mugabo muri ko mubyaka abanyagihugu, ngo abanyagihugu nibavuga ibyo batunze. Ariko mwarabonye ko abarundi nso no gutekereza bazoba ari bigugu batagira ubwenge. Nta munyagihugu abwirizwa kuvuga ibyiwe mu nzu, kuko si ibyo wewe wamuguriye. Aka n'akamaramaza k'ileta. Iyi leta igira kuturira amasoko y'abanyagihugu, ikagira kwiba, gutoteza, gushika igihugu bacoza ikigega cya leta, bacoza bakongera bakica abantu. Ubu rero bariko basaba abanyagihugu ngo berekane ibyo batunze. Ibi mirima, ibi bintu bitungwa, ibi ingira n'inkono batekamwo barazoyibasaba. None umuntu yovuga ngo iki? Iyo barinze bavuga bati niba utunze imbeba bazoyivuga, mwumva ari iki? Akoze akamaramaza. Ariko vrema abarundi bonyene barabirereye ko emwe ubuho birabaye agahomera akananira abahinga agahomera bunwa. Ivyo rero akaba ari bihejeje gutangazwa na Rose Hakizimana n'ibindi abandi bariko baragaruka ko tuzogenda tubibageza ko uko bizogenda bidushikira. Ni mu gihe ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo kunguruza abantu n'ibintu bwari bwashize habona itangazo rivuga ko atawemerewe kurenza ibiciro vyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati. Ni mu gihe kandi bari basohoye itangazo ririko ibiciro vyo kwiyunguruza. Bakaba bari banatangaje ko kandi abaza kubirenga ko bakaduza ibiciro baza guhanwa bishimishije. Atakanye kaciye rero abari kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza barahaboneye amakoba. Ni mu gihe ufashwe kuri ubu ariko arihishwe hadaburingana n'ibihumbi 500 y'amafaranga y'amarundi. Reka tubibutse bimwe mu biciro vyashizwe ko n'ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi. Mwitangazo bashize aho nerijanye n'ibiciro vy'itike ryo kwiyunguruza ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi buribukije abakora mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu muri rusange bose k'ibiciro vyo kwiyunguruza vyashinzwe igenekerezo rya 19 ruhuhuma uyu mwaka wa 2024 ibicishije mu itangazo nomero ubusa 1/6 bare 2024 arivyo bibandanya gushirwa mu ngiro. Ivyo navyo akaba ari ibi bikurikira: mu gisagara ca Bujumbura igiciro cyo kuyunguruza na bisi cyashinzwe na amafaranga 600,
ku mihora iva mu makaritsiye ari ku mpera y'igisagara ca Bujumbura ibiciro vyo kwiyunguruza na bisi bishinzwe uku gukurikira: Centre Ville Mirango Lompwe ni amafaranga 650, Centre Ville Buterere 850, Centre Ville Carama 850, Centre Ville Kiriri 750, Centre Ville Ruziba akaba ari amafaranga 1000, naho Centre Ville Maramvya 3e Avenue akaba ari amafaranga 1000, Centre Ville Maramvya Zone akaba ari amafaranga 1250, naho kandi Centre Ville Kamesa ari amafaranga 900, Centre Ville Rubirizi amafaranga 1000, Centre Ville Busigo akaba ari amafaranga 1000. Hakaza ko Centre Ville Gatumba naho akaba hashizwe ko amafaranga 1000. Kuva mu Kanyosha uja mu Ruvumera na amafaranga 600, Kanyosha Sioni Kotebu na amafaranga 850, Kamenge Ruvumera na amafaranga 600, Kotebu Mirango Lompwe amafaranga 500, Sioni Mirango Lompwe amafaranga 600, Kotebu Rubirizi amafaranga 700, Kinama Rubirizi na amafaranga 500, Mirango 6e Avenue uja Busigo na amafaranga 500, Centre Ville Muyira na amafaranga 1750, Centre Ville Gisandema na amafaranga 800, Centre Ville Kajaga na amafaranga 800. Hakaza ko kandi n'ibiciro biva i Bujumbura werekeza ahandi hatandukanye. Kuva i Bujumbura uja i Gitega na amafaranga 9300, i Bujumbura uji Bubanza na amafaranga 4650, Bujumbura Buganda na amafaranga 2350, Bujumbura Bugarama na amafaranga 4200, Bujumbura Bukeye na amafaranga 5600, Bujumbura Bukirasazi na amafaranga 13000, Bujumbura Buraza na amafaranga 14450, Bujumbura Bururi na amafaranga 9300, Bujumbura Cankuzo na amafaranga 17650, Bujumbura Cibitoke amafaranga 5600, Bujumbura Gihanga amafaranga 3700, Bujumbura kuva i Bujumbura uja Igishubi akaba ari amafaranga 10013. Kuva i Bujumbura uja Gitaza na amafaranga 3250, Bujumbura Jenda amafaranga 5100, Bujumbura Karusi amafaranga 13500, Bujumbura Kobero amafaranga 18600, Bujumbura Kayanza amafaranga 9300, Bujumbura Kibumbu amafaranga 8350, Bujumbura Kiremba Sud amafaranga 10200. Kuva Bujumbura uja mu Kirundo na amafaranga 16300, kuva Bujumbura uja Kivuruga amafaranga 12550, Bujumbura Mabanda amafaranga 12550, Bujumbura Mabayi amafaranga 9300, Bujumbura Magara amafaranga 2350, mu gihe kuva i Bujumbura uji Makamba ari amafaranga 14900. Kuva mu gisagara ca Bujumbura werekeza Makamba ni 12900, Bujumbura Matana 9300, Bujumbura Minago 5100. Kuva i Bujumbura uja Mugamba na amafaranga 2750, Bujumbura Muramvya 5600, Bujumbura Musenyi amafaranga 3700, Bujumbura Masanganzira na amafaranga 12500, kuva Bujumbura werekeza Muyinga na amafaranga 16300, Bujumbura Muzinda amafaranga 2800, Bujumbura Mwaro amafaranga 6500, Bujumbura Ngozi amafaranga 11600, Bujumbura Nyeshenza amafaranga 8350, Bujumbura Rugombo amafaranga 6500. Nkuko kandi biri muri iri tangazo, kuva Bujumbura werekeza mu Rumonge na amafaranga 6500, kuva Bujumbura werekeza Rutana amafaranga 12550, Bujumbura Ruyigi 15500,
kuva Gitega uje Cankuzo ni amafaranga 8,850, Gitega Karusi ni amafaranga 6,500, Gitega Muyinga 8,850, Gitega Ngozi 6,500, Gitega Rutana amafaranga 6,500, Gitega Kibumbu amafaranga 4,650, Gitega Ruyigi akaba ari amafaranga 6,500, Gitega Mwaro 5,500, Cankuzo Muyinga 6,500, Karusi Muyinga 4,200, Kayanza Ndora 4,650, Rutana Gihofi ni 4,200, Rutana Makamba akaba ari 6,500, Kayanza Ngozi 3,250, Ngozi Muyinga 6,500, Ngozi Kirundo 6,500, Muyinga Kobero 2,800, Ngozi Masangazira 3,250, Ruyigi Cankuzo 4,200, Bujumbura Masanganzira 13,500, Muyinga Masanganzira 2,800, Kirundo Masanganzira 2,800, mu gihe kuva Igitega werekeza Bururi ari 9,300. Ivyo rero akaba ari byo biciro vyashinzwe na leta. Nako kandi mu gihe mubonye abashoferi barihisha ibiciro birenze ivyashinzwe na leta, abashoferi bapakira abantu barenze igitigiri cemewe n'amategeko, imodoka zipakira abantu kandi zigenewe ibintu, abanyuruzi ibitoro n'ababidandaza kuri magendu n'abakuru urudandazo rwa magendu, kandi hari inomero zashizwe ahabona zirimo izababura amatari, iz'abastare ndetse n'izabajejwe n'iz'abakomiseri b'igipolisi. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzucikanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'embezi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.